Umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutse yateguriye inkuru irambuye ku iki kibazo. Abakeneye ku mirire myiza kandi ntawo mfite akazi nkora ni birakabya buri munsi. N'umugabo w'urubavu ruto duhisemo kutavuga amazina ku mpamvu yatubwiye ko ari umutekano w'umuryango we. Uyu mugabo utuye muri kamwe mu duce tw'umujyi wa Kigali abantu ubwandu bwa sida kimwe n'umugore we. Uyu ni umwe muri benshi babonaga imiti igabanya ubukana bwa sida ku nkunga yatangwaga n'ikigo cya USAID. Impungenge zose rero kuri uyu muryango kimwe n'abandi babana ubwandu bwa sida. Hari uburyo baduhaga kujyanye n'imirire n'ifu n'ibyo binini byadufashaga kubaho dufite impungenge cyane yuko ubuzima bwacu twajya mu bwihebe no gutabara. Icyo nabwira uwaba ari wese wadusapotinga yadufasha ubuzima bwacu bukareka kujya mu kaga tukareka no kwiheba. Umuryango mpuzamahanga wita ku bana Save the Children nawo uri ku rutonde rw'yabonaga inkunga ya USAID mu gushyira mu bikorwa imwe mu mishinga yawo. Uyu muryango uvuga ko bimwe mu bikorwa byawo bizahungabana cyane cyane ibyo wakoreraga mu nkambi z'impunzi. Marcel Sibobana ni umwe mu bayobozi bahagarariye uyu muryango mu Rwanda no mu Burundi. Ni umwe mu mishinga igendanye no guteza imbere ubuvuzi ndetse n'imirire ku bana. Ukaba ari umushinga twakoreraga mu nkambi. Umubare w'abana bazakomeza gukura batabasha gusoma no kwandika cyangwa babona uburezi bufite ireme uziyongera. Ariko hari no ku rwego rw'imiryango hari imishinga yose yagendaga ifasha umwana ariko inanafasha umuryango kwiyubaka. Bivuze yuko iyo miryango nayo izakomeza kugenda ihura no guhungabana mu bijyanye n'ubukungu yari ifite ndetse n'ubushobozi yari iri kugenda yunguka mu kwita ku bana bayo. Mu nkambi zitandukanye uyu muryango wafashaga abana n'abagore basaga 150 bagiye kugirwaho ingaruka n'ihagarara ry'inkunga. Gusa uyu muyobozi akavuga ko bakigerageza gukomanga hose. Turi ikigo tugerageza gushaka inkunga zitandukanye, twakoranye n'abaparteneri benshi. Hari abandi baterankunga bavuga bati turabona icyo ari cyo gihe nyacyo cyo kugira ngo ko iperereza ku rupfu rw'umukozi wa ONU wo muri Bulgaria muri Gaza mu kwezi gushize ryasanze rwaratewe n'urufaya rw'amasasu rw'ibifaru by'ingabo za Israel. Ingabo zabanje kubihakana. Israel ivuga ko ingabo zayo icyo gihe izatekerezaga ko zabonye abarwanyi mu nyubako wishwe yari arimo. Icyo ahubwo kikaba cyari ikigo cya ONU. Muri Gaza hapfuye abandi bantu benshi mu gihe abashinzwe ubuzima bavuga ko abantu batari munsi ya 44 bishwe uyu munsi. 10 bapfiriye mu cyahoze ari sitasiyo ya polisi mu majyaruguru ya Jabalia. Ingabo za Israel zivuga ko zibasiye ahantu umutwe wa Hamas ukoresha mu gutegura no kugaba ibitero. Pakistan n'Ubuhindi birahanganye mu rwego rwa diplomasi munsi umwe nyuma yuko abantu 26 bishwe n'abantu bitwaje imbunda ahantu hakundwa gusurwa cyane n'abamucyarugendo mu karere k'imisozi ya Himalaya mu ntara ya Kashmir igenzurwa n'Ubuhindi. Ubuhindi bwashinje Pakistan kubigiramo uruhare rutaziguye. Pakistan ariko irabihakana yivuye inyuma. Islamabad yavuze ko icyemezo yafatiwe n'Ubuhindi bidashyira mu kuri maze nayo ifatira ingamba Ubuhindi zirimo gufungira ikirere cyayo amakompanyi y'indege yabwo no guhagarika ubucuruzi ubwo aribwo bwose Ubuhindi bunyuza muri Pakistan. Ni inkuru ya Azayed Mushir mugezweho na Fenega Kwaya. Pakistani irarega Ubuhinde kwitwaza igitero cy'Pahalgam kugira ngo bushyire imbere gahunda yabo ya politiki. Abakuru ba gisirikare n'abagisivile bo muri Pakistani bahuye amasaha menshi kugira ngo bige uko bakwitwara muri iki kibazo maze batangaza ibyemezo byinshi mu kiganiro gikarishye bahaye abanyamakuru kigaca no kuri televiziyo y'igihugu. Bavuze yuko guhagarika by'agateganyo amasezerano bagiranye agaragaza imbibi ziri mu mazi bihutaje amasezerano mpuzamahanga. Islamabad yavuze yuko ibona ukugerageza kose guhagarika cyangwa se kuyobya amazi nk'igikorwa cy'intambara. Ikibazo nyamukuru rero ubu kibazwa ni ukumenya niba ari uguterana amagambo mu buryo bwa diplomasi gusa cyangwa se niba bishobora kubyara amakimbirane akomeye. Ingaruka zo ziraremereye. Ubuhinde na Pakistani byarwanye inshuro ebyiri kubera agace ka Kashmir. Gusa biramutse bibaye ibihugu ubu noneho ibihugu byombi bisigaye bifite n'intwaro za nucleaire.
ibiro by'umukuru wa Amerika byanenze cyane ihazabu umuryango w'ubumwe bw'Uburayi waciye ibigo bibiri by'ikoranabuhanga bikomeye byo muri Amerika Meta na Apple kubera kutubahiriza amategeko y'uwo muryango. Byise iyo hazabu bwambuzi mu rwego rw'imari Amerika itazihanganira, maze bisaba ko icyo byise ukwibasira mu mayeri ibigo by'ubucuruzi byo muri Amerika n'abaguzi b'abanyamerika bigomba guhagarara. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wahanishije Apple ihano cy'ihazabu kubera ko iki kigo cyabujije abahanga bakora za porogaramu zo muri za mudasobwa kumenyesha abazikoresha ko hari izindi bisa bashobora gusanga hanze y'isoko ry'utu porogaramu dukoreshwa na Apple. Meta yo ishinjwa guhuza Facebook na Instagram kugira ngo ibyo bigo bibashe kubona uburenganzira bwo gukoresha amakuru bwite y'ababikoresha. Tujye mu karere k'ibyaga bigari. Ibiganiro bya Doha ku ntambara yo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaraye bishitse ku mwumvikano hagati ya leta y'icyo gihugu n'urunani AFC ruri kumwe n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Impande zombi zemeye kuba zihagaritse kurwana ubwo nyene kugira haboneka agahengwe katuma hakomeza ibiganiro byo kurangiza intambara mu mahoro. Iyo ntambwe yashyizwe ko kuhuza ku gihugu cy'Abarabu ca Qatar mu biganiro bya mbere by'imbona nyuma y'imyaka irenga 3 intambara yubuye. Ni inkuru ya Prime ku magenge uri mu biro bya BBC Nairobi. Itangazo ry'ibyavuye muri ivyo biganiro uruhande rwose rwarisinye ukwarwo, ariko umutwe waryo uvuga yuko ari itangazo rihuriweko n'abaserukiye leta ya Kongo n'urunani AFC ruri kumwe n'umugwi M23. Ku ruhande rwa leta ryatewe ko umukono i Kinshasa na Papi Muyika Nguvu yararongoye intumwa za leta. Ku ruhande rwa AFC M23 naho ryasinyiwe i Goma na Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'urwo runani. Muri urwo runani batubwiye yuko igihambaye ari uko itangazo barihurizako. N'umuhuza igihugu ca Qatar aremeza kandi arashima ko baryumvikanye ko impande zombi zivuga yuko zumvikanye kureka kurwana ubwo nyene no kureka imvugo iyo ari yo yose iri mu rwango no gutera ubwoba. Impande zombi zivuga kandi ko zemeye kubahiriza ivyo ziyemeje, bikazokugurura inzira yerekeza ku biganiro vyubaka byo kugarukana amahoro arama muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere nk'uko itangazo rivuga. Ribandanye kandi rivuga yuko ivyo biganiro bizokwiga impamvu zimbitse z'amakuba ari ubu no ku buryo bwo kurangiza intambara mu bice byo mu buseruko bwa Kongo. Impande zombi zisaba abanyagihugu nabo gukurikiza ivyo ziyemeje. Hari haheze indwi zibiri hari amakuru avuga yuko ibiganiro byatanguye i Doha hagati y'izo mpande zibiri, ariko nta na rumwe rwari bwigere rugira icyo rubivugako. Qatar yahuje izo mpande yavuze ko idishishikariza gukomeza ivyo biganiro mu cuka cubaka zikora mu kuganisha ku masezerano ajanye n'ivyifuzo by'amahoro n'iterambere by'abanyekongo. Ivyo biganiro vya Qatar nivyo vya mbere vy'imbona nkubone hagati ya leta ya Kongo n'urunani AFC M23 kuva uwo mugwi witwaje ibigwanisho usubiye kuvyura umutwe mu mpera za 2021. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tugeze ku isaha ya 12:37 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Hano i Londres dufite 11:37.